Hello guys, nyuma y'imisi amajambo yandikwa imenyesha makuru vyandika ngo Messi wagiye kugenda ngo yamaze kumvikana na Man City amajambo ari menshi. Leo Messi ubwiwe yashize ku mugaragaro ibimwerekeye, avuga impamvu yifuza kuva muri FC Barcelona, anatangaza yuko agiye kuhaguma. Aho yanatangaje n'impamvu imuteye kuhaguma. Leo Messi mu kabutura mu gapira mu dukamba mbiri ariko mu menyesha makuru yatangaje vyose, aho yavuze ati jewe nifuza kuva mu mugwe ariko ngiye kuhaguma. Anatangaza anagice tangaje abafana ba FC Barcelona abarabasezeranya, anabasaba ikigongwe kuba yari yifuje kugenda akabatererana. Tugiye kurabira hamwe iyo interview yose, ico kiganiro cyose yakoranye kimenyesha makuru gori, ugitahure usobanukirwe vyose iyo vyahire niyo vyavuye, hanyuma nawe ugira icyumviro utanze kwiyo saga. Leo Messi yari maze igihe kitari gito ivugisha abantu benshi n'imenyesha makuru vyinshi. Imenyesha makuru yatanguye amuramutsa mubaza uko amerewe n'ibindi, hanyuma ikibazo ca mbere yamubajije ati kubera iki bigufasha igihe kinini kugira ugire ico uvuze ko vyerekeye kazoza yawe, ko vyerekeye igenda ryawe. Leo Messi amwishura ati icambere ni intsinzwe twagize ku kino rwa Bayern Munich, ati vyari bigoye kuja hanze mbere y'abafana ukuntu bari bamerewe ukagira ico utangaza muri ico gihe. Ati ikindi nuko nari nkeneye umwanya ukwiye kuvyiyumvirako, hanyuma nkaheze nkagira ivyo mvuze n'ivyo ntangaje nkanashira hanze ivyo ntegura gukora. Umumenyesha makuru arongera aramubaza ati kubera iki wabwiye FC Barcelona yuko ushobora kugenda ukiyivamo muri irici? Leo Messi arishura ati nari maze igihe kitari gito narababwiye, ati narabibwiye umugwi ndabibwira na president, ati nari maze umwaka wose ndabimubwira, ati yarizera yuko ikarico gihe canje atera yindi ntambwe, kandi nanje nizera yuko umugwi ukeneye abakinyi bakiri bato benshi cyane hamwe n'ivyumviro bishasha, kandi niyumvira yuko igihe cyaje muri FC Barcelona cyarangiye. Ati ndasaba imbabazi abafana ba FC Barcelona kuko nari naravuze yuko ntazoyivamo ariko nkaba nashika kuyivamo muri irici. Ati Barcelona ndayikunda, turukundo nakuri ntuzopfa ruhindutse. Ati ukuri nuko uyu mwaka wari ukomeye kuri jewe, nahuye n'ibibazo mu myimenyerezo, mu nkino twagiye turakina muri dressing room. Ati buri kintu cyose cyarankomeranye ku buryo numva nkwiye gutera iyindi ntambwe nkafata ingingo shasha mu buzima. Ati kandi ikintu mukwiye kumenya, sinavyumviriye kubera urukino rwa Bayern Munich ukuntu twatsinzwe, ahubwo ndimaze igihe kitari gito ndavyiyumvira. Ati narabibwiye president, acanyishura yuko nzo kwifatira ingingo sezo irangiye ko ntohaguma canke nogenda. Gusa nyuma na nyuma sezirangiye naye mubwiye acaravyihakanana n'umuntu atazi gukurikiza isezerano. Umunyesha makuru arongera aramubaza ati muri ico gihe cyose wari murafata izo ngingo wiyumvira kazoza yawe, ati wari wenyene bari baragutereranye wiyumva nkaho uri wenyene? Messi arishura ati oya, sinigeze numva ndi jenyene kuko hari abamura iruhande banshigikiye. Ati vyo rero jewe babimpagije kuba hari banshigikiye bikanantera n'intege. Ati gusa nababajwe cyane n'ibintu numvise ku bantu, ku banyamakuru, ku bantu bariko barakekeranya urukundo rwanje kuri FC Barcelona. Urukundo ndayikunda, gusa nanje vyaramfashije kuko vyatumye mbona abantu babi abaribo. Hari abantu babi benshi cyane kuri iyi si, hari abantu babi benshi cyane muri isi mupira w'amaguru. Ati nababaye cyane igihe urukundo nkunda FC Barcelona rwakekiranywa. Ati ntako ntifuza kugenda ariko urukundo nkunda FC Barcelona ntizopfa ruhindutse, ruzokwigera ruzoguma ari gwarundi bihe vyose naho nogende naho noyigumamwo. Ati urukundo nkunda FC Barcelona ntizokwigera ruhinduka. Mumenyesha makuru arongera aramubaza ati ibintu byinshi vyaravuzwe ngo amafaranga unishaka gukurikira ngo inshuti n'ibindi byinshi cyane. Ati nikihe kintu cakubabaje cyane kuruta mu myaka 20 umaze ushitse muri FC Barcelona unayikinira? Leo Messi aramishura ati vyavuzwe vyose kuvyo gukurikira amafaranga, inshuti, tivyo vyose vyarambabaje. Ati ariko buri gihe jewe nanyeshira umugwi imbere ni havi vyose vyavuzwe, jewe umugwi niwe shira imbere kutikira ikintu cyeco cyose. Ati amahera,
ati nagize uburyo bwinshi bwo kuva muri FC Barcelona mbere nkanaja ahantu mpembwa amahera menshi ati iyo bonesha gukurikira amafaranga ariko kuba naragiye ati kuvugira jewe narabivuze yuko ngaha hariho muhira ati kandi bizogorana kugira ndahave ati numva nkeneye impinduka intumbero shasha n'ibintu bishasha. Umumenyesha makuru arongera mubaza ati imyaka 20 wari umaze nyine ni myinshi birumvikana ko byari bigoye ko hava ati umuryango wawe naho wakuriye ati kuva mu gisagara mwamenyereye vyose babishobora gutuma bigorana gufata ingingo ngo ugende ati none iyo niyo mpamvu vy'ukuri yoba iguteye kutagenda. Messi aramwishura ati nivyo vyarangoye kugira mfate ingingo kandi sinavyimviriye kubera umusaruro twarose kuri rukono rwa Bayern Munich nongere ndabisubiremo ati nafatiye ku bintu vyinshi cyane kugira mfate iyo ngingo yo kuva muri FC Barcelona ati je kuva kera murazi navuze yuko nshaka kurangiza umupira w'amaguru ngaha kandi ndanashaka project itsinda itwara ibikombe tugatwara ibikombe tukagira umuguhangana uhanganira ibikombe bikomeye ati rero ukuri nuko iyo project nipfuza gutwara ibikombe ngaha itari hari kandi hari haize igihe kinini dahari rero nkuko narabivuze buri gihe mbashaka ubuzima bwiza ku muryango wanje igihe nabibwira umugore n'abana banje yuko nshaka kugenda zabaye ingorane mu rugo bose batangura kurira abana banje ntibashaka guhindura igisagara cya Barcelona ngo bahindure amashure bahindure n'abagenzi babo n'ibindi ariko jewe narababwiye ati je nshaka kureba kure nshaka guhangana kurundi rwego nkongera nkahangana muri Champions League katsindwa ariko nahanganye apana nkabijya vyatubaye ko ku rukino rwa AS Roma wa Bayern Munich cyangwa rwa Liverpool ati narinzi rero yuko bizonyohera kuko president yarambwiye yuko zo kwifatira ingingo sizo imaze kurangira acengera yuko kugira ngende umugusha unshaka utegerezwa kuriha release clause yanje $1,000,000 z'amayero kandi ivyo n'ibintu bidashoboka ati gusa hari ikindi kintu cyari gutuma bo muri FC Barcelona iyo ushaka kugikoresha ati kwari kuja mu manza nkashingisha urubanza tukaburana ati nanje kuri jewe umugwi wampaye vyose umugwi nkunda umugwi wampaye vyose kuva nkiyashika umugwi w'ubuzima bwanje ni umugwi ntufangiye mu rubanza ngo tuburane ku nyungu zanje bwite ati nivyo tihariho uburyo bwo kuyivamwo kwari kuja mu maza tukaburana tukaja mu mategeko no mu masezerano yanje atariko nararahiye yuko ntazo kwigera nja mu rubanza cyangwa ngenda kuburana n'umugwi wandeze ukangira uwo ndiwe. Mesha mugarangira mubaza ati vyarakubabaje cyane igihe abantu batangura gukekeranya urukundo rwawe kuna kuri FC Barcelona usava ati nivyo vyarambabaje ati amajambo yose yavuzwe n'ibintu bibi vyose vyavuzwe ati vyarambabaje tegwe n'ivyo mu vy'ukuri nashaka kugenda atariko urukundo rwanje nkunda FC Barcelona ni gwarundi nyene ati nivyo nashaka kugenda ariko sinigeze mpindura tezokama nkunda uyu mugwe ati gushika Leo Messi arongera amaze ati ubu hari impinduka zigiye gukorwa muri FC Barcelona yuko ugarutse iki ibintu byose bigiye kuba bishasha. Messi avuga ati ngiye kubandanya muri FC Barcelona ingeso zanje ntizizohinduka ati ngiye gukora ivyanje byose nshoboye nkigenza neza atuhaje mumenyereza mushasha kije ni vyiza birumvikana ko ivyiyumvira bimwe vyahindutse ati shaka kongera ngatwara Champions League cyangwa nkongera nkinjoyinga imyaka yanje ya nyuma mugende gumupira w'amaguru. Leo Messi kandi umumenyesha makuru arongera aramubaza ati nikiye kintu ugiye gusezeranya abafana ba FC Barcelona nikiye kintu ugiye kubabwira ati nikiye kintu ubasezeranya muri iki gihe ugiye kugaruka ugiye kuyisubiramo. Messi amubwira ati nkuko bisanzwe ngiye gukora ivyanje vyose ati ngiye gwana intumbero n'icizere cy'uyu mugwi ati twongere dushimishe abafana bacu kihatikiza cya corona bahuye n'ibibazo harabatakaje abanyamuryango babo tere nigomba twigenze neza tugakora ibyo dushoboye iyi si kagaruka mu mahoro tukongera tukigenza neza tugakura ivyo dushoboye gukora ati nanje nivyo ngiye gukora
ati ngiye gukora ivyo nshoboye vyose, ngiye kwitanga, gisinzwe kwigera mpinduka uko nari meze nyine niko ngiye kuguma. Leo Messi umenye uko yavuze amajambo akomeye, aho mwisha makuru yongeye aramubaza ko vyerekeye abana biwe n'umuryango igihe babwira ko ashaka kugendera, avuga ati akana ka Mateo karacari gato nika kana gakunda Cristiano Ronaldo, ati ko karabibonye gatangura kwisekera karyoherwa nkaho tace bikabwiye, tuko nta nakimwe kazi karacari gato. Ariko Thiago yararize aje kureba kuri televiziyo aranyigira arambye ati papa ntamwe dushaka kuja kurindi shure tabagenzi banshaka kubahera n'ibindi byinshi, ati narabonye uko mu buzima gufata ingingo bigoye. Leo Messi ati ni ibintu bigoye gufata ingingo, abandi bagize icyo bavuga ni Frank de Jong nyuma ya Messi avuga mu majambo ati ngiye kuhaguma, ati binashobotse ngiye kugaruka mu myimyerezo mu Messi, bakanamenye uko Messi yanavuze yuko ubuyobozi bwa Bartomeu ari bubi, ati bwigenza nabi, aho yanabakoze mu nkokora nyabwo, ati ndabivuze ndabishize ku mugaragaro nabe k'impinduka zokorwa. Makamenya kandi ko Messi Barcelona atamande izomuca kubera iki yaramaze gukina mu myimyerezo nk'umukinyi cyangwa nk'umukozi wayo. Frank de Jong rero yavuze ati turishimye kuba Messi cyane hamwe agiye kuja kumanya natwe, ni umukinyi wa mbere ku isi, nije nyine turishimye. Ati kwari kutumvikana cyangwa yari intambara hagati yiwiwe namwe mu bantu bari mu uyu mugwi. Tije nanje ku giti canje ngiye kureba imbere ngaruke muri FC Barcelona mu ndwiza, mukamenya ko bari mu nkino za UEFA Nations League aho baraye banatsinze urukino rwabo baraye bakinye. Guys, mugire ibihe vyiza, murakoze. Abataragira sabone muyikore, ni sabone cyangwa subscribe, n'abashobora gukora partage muzikore, mwamudufashe kandi muduteye intege. Big up.